Kuri mwese muriko mukwikana ibiganiro vya radio televiziyo Burundi bwiza RTBB mu funyafunyo. Mu biganiro cuno musi tuja kurabira hamwe uruhara rw'umuvyeyi mu iterambere ry'impano mvukanwa y'umwana. Kuri mikro mukamuri kumuna jewe Nyabenda Eri kuva mu ntara ya Cibitoke. Igihe c'uburuhuko kirabandanya ku bana bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Ico gihe benshi bagifata igihe c'umwidagaduro ku bana. Ariko iruhande yuko ari igihe c'umwidagaduro ku bana ni n'igihe ciza co guteza imbere impano mvukanwa zabo. Aho twavuga nk'abana usanga bafise impano zo gucapa, gukina imipira, cyo gukina amareresi n'izindi. Umuvyeyi afise uruhara ntangere kugira ngo umwana agere kure ku mpano yiwe mvukanwa. Twavuga nk'umwana afise impano yo gucapa, umuvyeyi n'uruhara rwiwe rwo kumutunganiriza mu bikoresho byo gucapa, haba kumugurira amakereyo, kumugurira amarangi, kumugurira ibyacapirako. Aka kajya kabane kajyo keza rero kuburuhuko kumuhuza n'abandi bacapi canka abandi bakora akazi ko gucapa amaze kugera kure kugira bamufashe mu byo gushika kugira bamufashe gushika kure muri iyo mpano yiwe. Abana bakina imipira, abana bafise impano yo gukina imipira, ubu mu buruhuko n'akajyo keza ko kubatwara mu ma academy canke kubatwara mu bindi bigo baronka umwanya wisanzuye wo gukina umupira, bafise n'abariko barabarongora canke babagida abo twokwita ba entraîneur kugira ngo bashobore kuzoshika kure kubw'impano zabo. Abana bafise impano zo gukina amareresi mu Burundi n'abantu benshi bafise impano zo gukina amareresi, ariko bivaye n'ukungene batabiha umwanya canke abavyeyi batabiha agaciro, ugasanga babafata ukundi kuntu. Ariko ireresi ni ikintu gishobora gutunga umwana wawe kandi ikamushitsa kure, kikanamugeza ku yindi ntambwe utari wizeye. Aka nakajyo keza kuburuhuko ko kumutwara kugira ahure n'abandi bakinyi b'amareresi bamaze gushika kure, bamuha impanuro, bamwigisha ukungene bifata mu mareresi, bizomufasha gushika kure kandi nawe nk'umuvyeyi uzobona ivyamwa byabyo. Iruhande y'ivyo byose hari ibindi tutokwirengagiza. Uburuhuko nakajyo keza ko kwiga ibikorwa bimwe bimwe ngira akamaro mu buzima. Aho twovuga nk'ibikorwa byo mu rugo. Mu gihe c'ishure abana bavyuka mu gatondo banywa icayi bagenda ku ishure, bakavayo mu masaha ibifunguro baba byamaze gushika ku meza canke abandi biri mu nkono bashika bafungura, bakaryama bakaruhuka, ku mugoroba bakaja gusubiramwo ivyigwa. Nta kajyo gakwiye baronka ko gusubiramwo ko kwiga ukungene bakinjika. Ubu mu buruhuko nakajyo keza ko abana bo kwegera abavyeyi babo canke abakozi babo bakabigisha ukungene bakinjika, bakabigisha ukungene bategura ifungurwa, bakabigisha ukungene bategura icayi, bakabigisha ukungene bakora udukorwa two mu nzu, bakabigisha ukungene bo kwibeshaho mu buzima busanzwe bwa misi yose. Ariko ikibazo nyamukuru rero ngiki, mbega wewe nk'umuvyeyi n'uruhe ruhara rwawe canke niki uri kurakora kugira ngo umwana wawe ashike kure mu bikorwa byo mu rugo canke ashike kure ku mpano yiwe mvukanwa? Umuvyeyi niwe tara umwana kurikira. Umwana ntazoshika kure mu gihe wo muvyeyi utabishatse. Kugira umwana ashike kure ni utegerezwa kumuja imbere ukamumurikira. Utegerezwa kubuzi uruhara utegerezwa kubuzi umwana wawe impano asanzwe afise canke impano asanzwe akunda gusumba izindi. Kuri ubwo rero tubararikira nk'abavyeyi gufata iya mbere mu kuja imbere abana banyu kugira ngo bashike kure mu mpano zabo. Iki kiganiro n'igice ca mbere, aho mu bice bizokurikira tuzorabira hamwe uruhara rw'umuvyeyi, uruhara rw'umwana canke uruhara rw'ababanyi, abagenzi n'inshuti mu iterambere ry'umwana, mu iterambere ry'impano kama y'umwana. Kuri mikoro mwa kumuna je Nyabenda Eri tukatobararikira kugira subscribe, share, like na comment kuri channel yacu ya Radio Televiziyo Burundi bwiza RTBB mu funyafunyo kugira ngo ibere wa mbere mu kuronka notification y'ikiganiro cyose tuzoshirako. Murakoze.